nuko twita ruswa turazi yuko ni bive bw'ifaransa reçoit turazi yuko kivuye mu ijambo inturire umuntu wese ashobora kugaburira ikintu umuryango gashima byari bajanye mu bindi bintu tutazi cewe rero ruswa tucita ibore iryo jambo gitwe twandikoresha tuvyite ibore iryo bore aho ribonekera riboneka amabarabara arimo ibinogo rikabonekera mukura ibintu bimwe bimwe mikimavuriro ibitoro bashaka abacishira hasi mu ishure bacushikiranye iryo bore rero libonekera ahantu henshi icyo cyane cyakabiri naco nashaka kuvuga nuko kuko bivuze nyine yuko Uburundi ari ubwa bijana 35 ku bihugu 180 hanyuma tukaba turi aba 28 ku bihugu 54 byo muri Afrika urumva rero kwa twaronse amanota 17 kwijana ntibibereye ariko rero ngira ngo subwa mbere munazi yuko twama nka 19 17 ku buryo uravye guhera mu bihumbi 2005 gushika mu bihumbi 2024 tugenda ugize moyenne usanga dufise 19 n'inusu ariko Uburundi ntitwame turonka ayo 17 gusa hari igihe twaronse 25 kwijana aho hari mu mwaka wa 2007 ndaza kubabwira igituma hanyuma mu mwaka wa 2013 twaronse 21 mu mwaka wa 2017 twaronse 22 mu mwaka wa 2023 twaronse 20 ariko umwaka wa 2021 twaronse 19 urumva n'abantu bitondesheje murumva yuko hariho hamwe twagira turi nanata twagerageza gute rero uravye navuze yuko mu 2007 twaronse amanota 25 hari igituma twaronse amanota menshi kandi kuva ico gihe niyo yonyene twaronse menshi nuko twatumaze gushira umukono kuri ya Convention des Nations Unies contre la corruption niyo bita examen baradusuzumye munazi ko byace mu itegeko rimwe akarongo gatatu ryo kuwa 18 ibihumbi 2005 hanyuma itegeko rishira mu ngiro rikaba ari itegeko rya rimwe akarongo 12 ryo kuwa 18 ibihumbi 2006 sur la prévention la répression de la corruption et des infractions connexes iyo rero ikaba iraba igice ca gatanu ca convention kivuga ibiki kivuga ibore hanyuma rero icyakurikiye hariho n'ibindi bintu byinshi byabaye des mécanismes qui ont été mis en place brigade spéciale anticorruption inspection générale de l'état byo bigenda birafasha ni kuki tufise ikibanza kimwe tufise ikibanza kitabereye urumva ku bihugu 180 kuba wijana na 55 tibereye biryoshe kumva muri Afrika urumva yuko n'ibintu bikeya bijanye bisigura turimo uravye abayingi bisanzwe mu gifano novuga nti donc la corruption est devenue banale nico gituma usanga tabantu bakivuga cyane mu gifaransa novuga nti irisibisi n'ibinyamakuru byaba ivyanditswe dufite byinshi byaba ibivuga yaba bimwe biri kuri imbuga ngurukana bumenyi ntikivuga cyane ivyerekeye ibore umenga bisigara ibintu bisanzwe ni ibintu bibagiye ibintu nk'ivyo icyo ni cyambere rero yuko umenga ibore ryabaye ikintu gisanzwe bwa kabiri naho ubukene Uburundi turi mu bukene uravye abantu basigaye bagenda baragwana gusa nuko bobaho
tuze bakaronka imishahara y'inca ntikize ufatiye ku mafaranga agenda atagaciro ubuzima busigaye buzimvye n'ibindi. Hanyuma rero ikindi je novuga kutagira isoni murumva yuko nsigaye nkoresheje iryo jambo ibore kugira ngo suko ariyo nkoresha muri filosofi nuko inzi neza yuko ariko igitwe twocita kandi kigatuma abantu bagira itunga ry'igihugu biba babuza abagwiza atunga kuza bagira isoni. Urumva rero ntuzega yuko twumva yuko twabaye abijana 35 kw'isi byoteje kudutera isoni cyane nuko abagwiza atunga bataza kubera ibiturire byoteze kudutera isoni ariko ntibidutera isoni biratuma turonka ikibanza kitabereye ikibanza ciza mu bintu byo kugwanya igiturire. Ibi bitwita ubushake donc la volonté politique itegeza gukurikirwa n'uburyo donc les moyens l'engagement technique qu'on oublie donc la volonté politique accompagnée de l'engagement technique. Ariko hariho volonté politique umuntu iba kwinshi hariho kubishaka no gushiramo inguvu umuntu yafashwe muri iryo bore tukamujisha tukamwerekana tukamushira ahantu abantu bakabona yuko biteye isoni kuba yaragize ivyo agira kuko bisubiza inyuma intwaro rusange bisubiza inyuma intwaro ibereye umuntu rero uwo muntu tukamutetereza ibore n'ikintu cyo gutuma umuntu abifashwemwo atumutetereza ariko donc iyo rero nemwe navuga ngo volonté politique abantu bagize tukabafunga bakagarukana ibintu batwaye ibintu babujije duhere mu ntuze muri politique. Rega nta gihugu umuntu ushaka kuvuga ngo intwaro rusange imeze neza intwaro ibereye imeze neza aho usanga abantu bagenda bamwe batakivuga ibintu mwene ibyo ugasanga kwa nigurikiza politique l'instabilité politique birumvikana kuko igihugu kiri mwibore nta bazana ibitaye yabo bashinge amahinguro yabo canke bagire ahantu hose hari ibore usanga rifite gukora n'ahandi nawe nyine n'umugwiza atunga asanzwe ngaho nyene bigusubiza inyuma bidashobora gutuma utangura aho rigenda nabi rigenda kuko uburyo bwofashije twavuga yuko ibore ribonekera ahantu henshi munaze rero yuko ahantu habuze ibintu kidatera imbere nuko itunga iterambere ry'ubu rigize baba abari hagati mu gihugu baba bavuye hanze baba bene gihugu diaspora canke kugira aho bashaka kugera nibo bateze imbere igihugu n'iterambere. Icambere cyo nayivuze nuko iki kibanza dufise kidutera isoni umwe wese akumva yuko biteye isoni kwama turi inyuma bikadutera isoni umwe wese yaba mutoya yaba mukuru bikamutera isoni igihe niba uri ufise aho wicaye igihugu cyagushinze amabanga ukumva yuko niwavuga ngo banze mpegwanje ngo zohakura iki bigutera isoni kandi uwundi muntu azobimenya muzohura akumva yuko umuteye isoni. Ico ni ikintu ngira nico cambere umva iyo ni ku bantu bose twese abantu twese hariho hose ukumva yuko ibore ritera isoni rigutera isoni ritera isoni abantu ukumva yuko umenga ndagashambara wagira ico ibore umva yuko ari nk'agashambara kakuvuyeko umwe wese ategerezwa kumva yuko kugwanya ibore bimuzako cyane muri société civile murazi ko muri wa mwihirero president yatunganije mu kwezi wa kabiri yavuze yuko twese cyane société civile amashengero bose bateza kwinjira muri urwo rugamba rwo kugwanya ibore.
gushima ngira ngo gushimira umukuru w'igihugu yavuze ati ibintu byo mu y'agaciro ubutare yuko bwo kurikiranwa akagenda akavuga ati ngo imiduga igiye ngo amakamyo agiye tuzoruka n'ayandi bijya ikintu jewe aco ntangurira ko mu kugwanya ibore kiano nugishiramo kuko yerekanye yuko ibintu bizahora bigenda ku mugaragaro tukumva amafaranga yavuye mu kunangana tukumva ahagiye cyane amafaranga y'agaciro tukumva yuko ibintu byagurishijwe kandi amafaranga yatahanywe twese bigaca ibintu byose bigaca mu muco.